radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikisoro muri Uganda ni kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Muradusanga kandi ku rubuga rwacu rwa wa3.radio.voa.com aho mubona ibiganiro byacu byose, naho Facebook, X, Instagram na YouTube ni kuri VOA Radio yacu. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya: abarokotse ubwicanyi bumaze imyaka 20 buhitanye abantu 166 mu Gatumba mu Burundi barasaba ubutabera mpuzamahanga gukurikirana abakekwaho icyo cyaha. Nabonye abanzi batwinjirana ahantu twari duhunze ibibazo by'intambara zari zabaye muri Kongo, hano Uvira, baraza baraturasa, barumuna banje n'abakuru banje bose, umuryango wacu wose urashira. Uyu ni umwe mu barokotse ubwicanyi bwabaye mu Gatumba mu Burundi mu mwaka 2004. Mu Rwanda, Wenceslas Twagirayezu wari warakatiwe imyaka 20 y'igifungo ahamijwe icyaha cya jenoside yagiye kurangiriza igihano cye muri Denmark. Naho mu Burundi, abagore bahagurukiye kwiyamamariza mu myanya y'ubuyobozi bw'amatora y'inzego z'ibanze. Amakuru arambuye ni mukanya, duhereye kuyo hirya no hino ku isi tugezwaho na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Duhere ku makuru yerekeye ubuzima. Ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC cyatangaje ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende kigeze aho gifatwa nk'ikibazo gikomereye umugabane nyuma y'uko gikwirakwiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bihugu bituranye nayo. Ikigo Africa CDC cyari cyateguje mu cyumweru gishize kivuga ko umuvuduko iyo ndwara iriho mu gukwirakwira uteye ubwoba. Umuyobozi mukuru wa CDC Jean Kaseya mu kiganiro yatanze ku rubuga Zoom yagize ati: uyu munsi turatangaza ko iki ari ikibazo cyihutirwa cy'ubuzima rusange ku mutekano w'umugabane, kugira ngo duhurize hamwe inzego zacu, ugushaka kwacu n'umutungo wacu, dufate umwanzuro kandi dukore vuba na bwangu. Muri iyi nama, Kaseya yavuze ko umugabane wa Afurika ukeneye doze zirenga miliyoni 10 z'urukingo, ariko ko hari doze zigera mu 2,000 gusa. Yasezeranyije ko Africa CDC izakora ibishoboka byose kandi vuba kugira ngo yongere izo doze kuri uyu mugabane. Yongeyeho ati: dufite gahunda isobanutse yo kubona doze zirenga miliyoni 10 muri Afurika, duhereye kuri doze miliyoni 3 muri uyu mwaka wa 2024. Cyakora ntiyavuze uburyo zizabonekamo. Dukomereza amakuru yacu mu butabera. Urukiko rwa Uganda ejo kuwa kabiri rwahamije Thomas Koero, umuyobozi mu mutwe w'inyeshyamba wa Lord's Resistance Army LRA, ibyaha byinshi by'intambara. Ni ubwa mbere umwe mu bagize uwo mutwe aburanishijwe n'ubutabera bwa Uganda. LRA yakangaranyije abanya-Uganda ubwo uyu mutwe wari uyobowe na Joseph Kony imyaka igera kuri 20. Icyo gihe wari uhanganye n'abasirikare b'igihugu ufite ibirindiro mu majyaruguru ya Uganda. Koero yahakanye ibyaha birenga 70 aregwa. Muri ibyo harimo ubwicanyi, gufata ku ngufu, iyicarubozo no gushimuta. Mu cyumba cy'urukiko mu majyaruguru ya Uganda mu mujyi wa Gulu kuri uyu wa kabiri, Koero yazunguje umutwe nk'aho atemeranwa n'isomwa ry'urubanza, amaboko yayabusanyije yayarambitse ku meza. Umucamanza Michael Elubu, umwe muri bane b'urukiko rukuru, asoma umwanzuro w'urukiko, yavuze ko uregwa ahamwa n'ibyaha. Igisirikare cya Uganda cyafatiye Koero mu mashyamba yo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo mu 2009. Kuva icyo gihe yarafunze ategereje kuburana. Urukiko rwasanze Koero ahamwa n'ibyaha 44, ibindi 31 byahagaritswe kubera ko basanze byisubiramo. Yagizwe umwere ku byaha 3. Amakuru y'ijwi ry'Amerika arakomeje. Abayobozi b'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania bararekuwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'uko batawe muri yombi bazira gukora inama y'urubyiruko yari ibujijwe. Byatangajwe n'inzego za polisi n'umuvugizi w'iri shyaka. Geoffrey Mutagoma abahinkuru. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yanenze itabwa muri yombi ry'aba banyapolitike. Umuryango Amnesty International uvuga ko ryari rigamije gutera ubwoba batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe mu gihugu hategurwa amatora y'inzego z'ibanze z'ubutegetsi mu mpera z'uyu mwaka n'amatora rusange y'umwaka wa 2025. Kuva Perezida Samia Suluhu Hassan agiye ku butegetsi mu mwaka wa 2021 yafashe ingamba zo kudohorera itangazamakuru n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Gusa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ifata n'ifunga ridakurikije amategeko ryakomeje.
ku wa mbere polisi yari yabujije ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi gukoresha inama y'urubyiruko mu mujyi wa Mbeya ivuga ko iyi nama yashoboraga guhungabanya umutekano. Abarwanashyaka ba Chadema bagera kuri 500 barimo umuyobozi mukuru w'iryo shyaka Freeman Mbowe na Tundu Lissu umwungirije batawe muri yombi ku cyumweru no ku wa mbere. Umuvugizi w'ishyaka Chadema John Mrema yavuze ko abayobozi bakuru b'ishyaka barekuwe ariko hakiri abandi barwanashyaka baryo mu mujyi wa Mbeya batararekurwa. Radiyo Ijwi ry'Amerika. Icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro hagati ya Somalia na Ethiopia byahujwe na Turkiya byerekeye amasezerano Ethiopia yasinyanye n'intara yitandukanyije ya Somaliland ejo kuwa kabiri byarangiye nta gipfunditswe. Cyakora Turkiya n'abaminisitiri bo mu bihugu byombi bishimiye ibyagezweho. Imishyikirano yabereye Ankara yagerageje gusana umubano hagati y'ibihugu bituranye bya Afurika y'Uburasirazuba. Umubano wajemo igitotsi mu kwezi kwa mbere ubwo Ethiopia yemeraga gukodesha ibirometero 20 byo ku nyanja kuva kuri Somaliland kugira ngo nayo yemere ubwigenge bwayo. Somalia yavuze ko ayo masezerano atemewe n'amategeko kandi yihoreye yirukana ambasaderi wa Ethiopia, inakangisha kwirukana ibihumbi by'abasirikare ba Ethiopia bari mu gihugu bafasha kurwanya inyeshyamba za Kisilamu. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Ethiopia na Somalia ntibigeze bagirana ibiganiro imbona nkubone i Ankara, ahubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turkiya yarabari hagati. Uyu muminisitiri Hakan Fidan yabwiye abanyamakuru ko umubare w'ibibazo byaganiriweho muri iki cyiciro cya kabiri cy'ibiganiro wiyongereye bigaragara ugereranije n'icyiciro cya mbere kandi ko ubu noneho bahuriye ku mahame amwe n'amwe. Uyu muyobozi yavuze ko iyo ari intambwe ikomeye. Yongeyeho ko icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro giteganijwe gutangira ku itariki ya 17 y'ukwezi gutaha kwa 9 hagamijwe kugera ku masezerano afatika kandi arambye hagati y'ibihugu byombi. Tujye noneho muri Sudani aho abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bashobora gupfa niba amahanga atabagejejeho imfashanyo mu buryo bwihutirwa. Fidel Niyongabo arakomeza iyi nkuru. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira ryasabye ibihugu kwihutira gutanga imfashanyo zigenewe abantu isinzi bavuye mu byabo mu gihugu cya Sudani. Iryo shirahamwe kuri wa kabiri yagabishije ko mu gihe atacokorwa abantu ibihumbi n'ibihumbi bohasiga ubuzima. Yavuze ko ryaronse ibice 21% gusa ry'imfashanyo zigenewe abanyasudani basinzikajwe n'intambara, inzara, indwara n'imyuzure. Vyatangajwe na Mohamed Refat ayoboye iryo shirahamwe muri Sudani. Mohamed Refat yatangaje ko amakungu atari karakora ibihagije. Yavuze ko mu gihe amakungu atokorera hamwe agatorera inyinshi ibibazo by'imfashanyo mu maguru masha, abantu ibihumbi n'ibihumbi bashobora gupfa mu mezi ari imbere. Umuntu umwe kuri 5 baravuye mu byabo muri Sudani, imiliyoni 10,700 barahungiye mu gihugu hagati, mu gihe imiliyoni 2,300 bahungiye mu bindi bihugu nk'uko amakuru atangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana bimukira abivuga. Intambara muri Sudani yadutse mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2023 yarahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, yongera ituma ikibazo c'inzara gikomera mu gihugu. Arakoze Jenny Mukankusi. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujya no kuri wa3 radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ejo kuwa kabiri imyaka 20 yari yuzuye neza abanyamurenge 166 biciwe mu nkambi y'impunzi ya Gatumba mu Burundi. Abandi barenga 100 barahakomerekera. Abarokotse ubu bwicanyi barasaba ubutabera mpuzamahanga gukurikirana abakekwaho iki cyaha. Umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo niyo nkora tugezaho. N'ubwicanyi bwabaye mu nkambi y'umuryango w'abibumbye tariki ya 13 y'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2004. Ubugomwa abantu 166, bamwe mu bandi 108 bakomeretse. Bavuga yuko bakigendana gahinda bitewe n'uburyo baguye aho bari baje gushakira ubuhungiro mu maboko ya Loni. Pasiteri Makimbi agendana ubumuga yatewe n'ubwo bwicanyi, ari mu mujyi wa Uvira. Uyu munsi yari kuja kwibuka abavandimwe be ariko byamunaniye. Nabonye abanzi batwinjirana, twari turi mu Gatumba, ahantu twari duhunze ibibazo by'intambara zari zabaye muri Kongo, hano Uvira. Nuko tubona abantu baratwinjirana, baraza baraturasa, barumuna banje n'abakuru banje bose, umuryango wacu wose urashira, dupfusha abantu 170 n'imisago menshi cyane. Biratubabaza,
none ubu ngubu ndi Kimuga ndaho ngaho buze uburyo nkorera mu muryango wanje barandasha amaguru yombi none nararenganye cyane turababaye dufite umunsi wo kwibuka uyu munsi tuwibuka tukawutekereza tukawugira agahinda kenshi. Kuri iyi nshuro ya 20 abanyekongo bibukwa umuyobozi wa fondasiyo bakitse ku 10 bo mu Gatumba Espenya Asezerano asanga ari imbogamizi nyinshi bagifite kugira ngo bahabwe ubutabera. Ari ukuntu tutazumva neza kubona twarapfuye amahanga arebera ibihugu twari twahungiyemo kiraho yaba ari n'igihugu cyatuzaye ari cyo Kongo kikaba cyaracicitse. Ngiye ku giti cyanje rimwe ntekereza nkavuga ngo iyo Kongo ija kuba ari umuzeyi mwiza umuzeyi w'impuhwe tuba twaramaze ino myaka 20 tutarabona ubutabera, ariko nta butabera turabona ushobora kujana bari abadukoreye ari amahano mu rukiko. Mu ntangiriro z'uku kwezi itsinda ry'abanyamategeko rikurikira umunsi ku munsi dosiye y'abarokotse ubwicanyi bwa Gatumba bandikiye bimwe mu bihugu byo muri aka karere basaba yuko byakora amatohoza. Ntezijyayo Inosa n'umwe muri abo banyamategeko. Hashize imyaka 20 y'akarengane no kudahabwa ubutabera, ivyo bikaba byaratumye abacikacumu ndetse n'abanyamurenge bahaguruka bishakira abanyamategeko b'umwuga. Nyuma y'amaperereza byagaragaye ko igihugu cy'u Burundi cyarimo FNL yari yowe na Gatorwasa, Kongo cyarimo ingabo za Kongo ndetse na Mai Mai, n'igihugu cy'u Rwanda cyavuyemo intera hamwe zakoze jenoside mu Rwanda, bose bafatanyije kugira ngo barimbure abanyamurenge. Tukaba twarashikirize ibirego izo nkiyo ko ari 3 ndetse uramenyesha na CPI kugira ngo bakurikiranwe. Gusa nubwo abo banyamurenge bibuka babo biciwe mu Gatumba, abatuye muri Kongo bavuga yuko kugudana bakoze ubwicanyi bituma bakomeza kwicwa ndetse no kuvangurwa ubutegetsi bubireba. Tunaboneyeho n'umwanya wo gutabariza bene wacu bari mu gihugu muri Kongo aho batemerewe kuzunguruka kugera atandukanye mu gihugu, mu cyane muri province yacu ya Sud Kivu, aho abantu batagenda muri territoire ya Fizi uko bashaka kubera ko hari aho bagera bakicwa ndetse bakanafungwa abagize amahirwe ntibicwe. Hakaba n'abanyepolitike bahamagarira abaturage kwica, kwiba no kwirukana abanyamurenge ku butaka bwabo bavuga ko atari bene gihugu. Raporo zagiye zikogwa kuri ubu bwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu mwaka wa 2004 zigaragaza yuko bwakozwe n'inyeshamba z'abarundi za FNL zigambye ubwo bwicanyi binyuze ku muvugizi wabwo Pasiteri Habimana. Gusa uyu uvugwa yakomeje guhakana ko yavuze ko FNL ariyo nyiri bayazana y'ubwo bwicanyi. Mu gihe hibukwa iyi myaka 20 ishize ntacyo leta y'u Burundi yabuvuzeho nubwo bwakorewe ku butaka bwayo. Inkambi ya Gatumba yari yubatse mu ntara ya Bujumbura Rirari hafi y'umupaka w'u Burundi na Kongo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi twabatumiriye umuganga uza kubasubiza ku bibazo bitandukanye bijyanye n'indwara z'umugongo. Ntimucikwe, ni mu kanya saa 10 z'i Kigali n'i Bujumbura. Mwaduha nimero zanyu za telefoni kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, hanyuma tukaza kubahamagara. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuje mu Rwanda, aho Wenceslas Twagirayezu urukiko rw'ubujurire rwo mu Rwanda ruheruka gukatira imyaka 20 igifungo nyuma yo kumuhamya icyaha cya jenoside yagiye kurangiriza igihano cye muri Denmark. Eric Bagiruwubusa yagiranye ikiganiro cyihariye n'umwe mu bunganizi be mu mategeko Maître Bruce Bikotwa, amanza kumubaza impamvu atarangiriza igihano cye mu Rwanda. Byatewe n'amasezerano yo kumuhereza mu Rwanda yabaye cyangwa yakozwe hagati y'u Rwanda n'ubwami bwa Denmark, aho ibihugu byombi byumvikanye ko donc Twagirayezu Wenceslas aramutse ahamijwe ibyaha akurikiranweho ko igihano azahabwa azakirangiriza mu bwami bwa Denmark. Niyo mpamvu yasubiyeyo. Yagiye ryari? Yasubiyeyo tariki ya 8 z'uku kwezi saa 6:05 za nijoro, kuko niyo makuru yaduhaye tugiye kumusura. Biza no kwemezwa n'abahagarariye ubwami bwa Denmark mu Rwanda batubwira ko yagiye. N'umuntu mwunganiraga mwaramuherekeje ku kibuga cy'indege? Oya, ntabwo twamuherekeje ku kibuga cy'indege kuko tutabisabwe. Nicyo gusa, ntabwo twigeze tumuherekeza. Mu Rwanda yari yarahamijwe
icyaha cya jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu ahanishwa gufungwa imyaka 20. nagira muri Denmark bizagenda bite? Twebwe tuzi ko yagiyeyo kurangirizayo igihano. Ngo ibijyanye n'ibihano nk'uko bibateganya igihugu cya Denmark ntabwo bitureba, ariko ko mu gihugu cya Denmark iyo aza kuba wenda yaba yaraburaniyeyo akagatirwa, ntabwo ibihano byari kuba biremereye nk'uko bimeze hano mu Rwanda. Hari abibaza bati umuntu utarasabye imbabazi ku byaha yahamijwe, umuntu wari warabanje kuba umwere, niwe muntu umwe rukumbi wabaye umwere mu bantu bavanywe hanze, urukiko rukarenga rukamukatira imyaka 20. Kuki rutamukatiye burundu ko ariyo yari iteganyijwe n'amategeko? Ibyo byatewe n'ubushishozi bw'urukiko, ubwo nuko urukiko rwabibonye kuba rwamukatiye icyo gihano cy'imyaka 20. Tumva ibyo ngibyo ari ubushishozi bw'urukiko. Uretse ko twebwe twabonaga ko n'ubundi yakagombye kuba ari umwere nk'uko byari byaremejwe n'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi. Wenceslas Twagirayezu, twibutsa abadukurikiye ko yavukaga mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Rubavu, ariko akavuga ko jenoside yabaye ari muri Kongo icyo gihe mu 1994 yitwaga Zaire. Hanyuma amaze kuva hano mu Rwanda mwabashije kumenya ko yageze muri Denmark? Yego, twamenye ko yagezeyo, twamenye ko yageze nguko twatangiye tubibabwira ko abahagarariye ubwami bwa Denmark mu Rwanda bwemeje ko yagiyeyo kandi yanahageze. Mwigeze mumuvugisha? Oya, ntabwo turana nawe kugeza ubu. Ntabwo byapfa koroha buriya kubera ko arafunzwe. Ubwo rero ni abona opportunity ubwo turizera ko azatuvugisha. Itandukaniro rya Wenceslas Twagirayezu n'abandi bafungwa bava hanze byaba rimeze rite? Ni itandukaniro rishingiye ku masezerano. Kuko kugira ngo Twagirayezu Wenceslas asubizwe mu bwami bwa Denmark byashingiye ku masezerano u Rwanda rwagiranye n'ubwami bwa Denmark, akaba aricyo gihugu cyafitiye ubwene gihugu. Akaba arimo n'ubwene gihugu bwenyine afite, kabone n'ubwo akomoka mu Rwanda. Abandi nimba barangiriza igihano mu Rwanda, birumvikana ko ariko amasezerano ameze nuko ateye ibihugu bibohereza byagiranye n'u Rwanda. Maître Bruce Bikotwa, umunyamategeko wunganiraga Bwana Wenceslas Twagirayezu waregwaga ibyaha bya jenoside mu Rwanda, turabashimiye kuri uyu mwanya muhaye radiyo Ijwi rya Amerika kandi tubifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Murakoze, nabo mbwira umunsi mwiza. Noneho tujye mu Burundi, aho abagore bakora umurimo w'ubuhinzi mu ntara ya Ruyigi biteguye gutora no kwiyamamaza mu matora ateganijwe mu mwaka wa 2025. Baravuga ko babonye inyigisho zihagije zabahuguye. Iyi ni inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zabo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Mu mitumba itandukanye y'amakomune ndwi y'intara ya Ruyigi, abakenyezi babirimizi bari ku kivi cane henshi bariko bararima, ahandi naho bariko baravomera ku mitumba imboga nk'amashu n'ibindi byifashishwa mu miryango. Ico gikorwa bakizindukiramo mu gaturuturu, izuba rimaze kuba ryinshi bagataha. Muri ako kanya niko karyo ku bakenyezi b'imboneza mu kibano ko kwegeranya abakenyezi bo mu karere canke ku mutumba bigishanya hagati yabo. Inyuma yo kujijura mu byo kwiteza imbere nk'abakenyezi babicishije mu migambi mito mito, bararaba n'uruhara rw'umukenyezi rw'umwirimizi mu ntwaro naryo Burundi bwimirije amatora mu kiringo kiri munsi y'umwaka. Uyu mukenyezi Deodate Mvuyekure ni umwe mu bimboneza umukunzi w'Ijwi rya Amerika yasanze hafi y'umwonga wo ku mutumba wa Ntunda muri zone Mubavu ya komine Bweru. Ngaha mu ntara ya Ruyigi na cyane cyane aho mperereye ngaha muri komine Bweru, igikorwa cyo kwigisha cyo guhamagarira abakenyezi gutora no kwitoza kirakogwa. Umutumba ukomeye ni komine irakomera. Rero tumaze kubona abakenyezi aribo barongoye umutumba, uwo mutumba usanga upanze neza gusumba n'urongowe n'abagabo. Irakoze Godasi nuwo ku mutumba Kinyinya wa komine Kinyinya nyene, ni umwirimizi akongera nawe akaba umukenyezi w'imboneza mu kibano. Twashoboye kwigisha ingo n'imiryango, turigisha ku mitumba itandukanye iri muri komine yacu. Kuvyerekeye gutora no kwitoza muri iki gihe twimirije amatora
tugatorana hagati yacu hanyuma natwe ivyiyumviro vyacu bikagera kure. Ikibashimisha ni uko babona ko n'intwaro ibaba hafi. Nadine Nishobora ni imboneza mu kibano muri komine Butezi ku mutumba wa Mpongwe. Inzitizi ku gikorwa bihaye co gukangurira umukenyezi w'umwirimizi kwitoza agisangiye na mugenzi we wo mu Bweru. Bagabo babuze umukenyezi wiwe kuja kwitoza bakavuga ngo arinze agenda ngo niyo bakimwubaha mbega ngo kugenda ngo bijya bikorwa vyo mu rugo ngo warujejwe bisigara birakorwa nande. Harimo n'ibintu vy'imico n'imigenzo kuko haraho bavuga ngo nankoko kazi ngo ibika ngo isakiriye bisigura yuko umwenga umukenyezi abaye nk'umukuru w'umutumba ngo aze kuvuga ijambo umenga kirazira. Naho biruko ku bwabo bakenyezi intambwe ni nziza nk'uko umukunzi w'Ijwi ry'Amerika yabibonye muri komine Ruyigi hari n'abamaze kwiyandikisha. Gero uno munsi bavyitavye ko rurabereye cyane bariko barahera ubwoba turamaze kubona niyo haje n'ikintu baritabira kuja mu nzego. Hicu Burundi Theopiste ni umutwakazi wo ku mutumba Kavumwe muri komine Gisuru numwe mu bakenyezi bake bagize umwete wo kwitabira izo nyigisho mu kibano. Je nifuza kuzokwitoza ku mutumba kandi bishitse nkitoza bakantora ko sanzwe ndimusangwa butaka vyonyohera cyane guko nabo nyene bovuga bati urwego dufise nukuri natwe turahabona. Aha naho ni muriza muri komine Butaganzwa Ijwi ry'Amerika yahahuriye na Kanyamuneza Janvier ahetse umwana. Uyu n'umupfasoni afise imyaka irenga 30 yari mu bariko baramura ivyamwa by'izo nyigisho z'abakenyezi b'imboneza mu kibano. Jewe nk'ubu ni muri conseil communale baranyizigiye ku mutumba mvukako hanyuma barantora barashira imbere. Abajejwe intwaro twavuganye bo mu makomine ya Bweru na Gisuru barashima ico gikorwa c'abakenyezi b'imboneza mu kibano. Abo bakenyezi bose n'abandi bahamagarira abakiri inyuma kujijuka. Ku bakenyezi nabo bacikumira icyambere no bahamagarira baze baraja habona abone yuko nawe afise icyo aterera mu iterambere ry'igihugu. Akagohe novunira abo bakenyezi batarajijwe ngo baje kwitoza genda mwitoze muje habona mureke kuguma mugira gute mwikumira. Kuri kurazitira umukenyezi wawe uri kuramusuzuguza kandi abo uri kurisuzuguza. Mu gutsimbataza izo nyigisho abakenyezi bayaze n'Ijwi ry'Amerika mu ntara ya Ruyigi bavuga ko bagiye guhaguruka nk'indongozi bakwiragire mu mitumba yose bari kumwe n'intwaro bongere bibutse akamaro ko gutora no kwitoza ku mukenyezi. Zokonana n'intwaro tubibasabe tugende ku mitumba tusubire tubibutse tukanababwira ati niya kwankira ntuzogire gute ntuzokwitoze kubera byohaca bihava bigenda nabi mu rugo bigatuma mbisambura mwinginge buke akwankiye uno munsi jusubire hirya jusubire. Ku makomine ndwi agize intara ya Ruyigi amakomine 3 arongowe n'abakenyezi. Intara ya Ruyigi niyo nini mu Burundi ifise uburinganire bwa kilometero kare 2339 ikagira abantu 548 n'amajana ku biharuro byo mu mwaka wa 2019. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze umwanya w'ikiganiro Amerikana kibanda ku mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Thomas Kamilindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 14 y'ukwa munani 2008 Libya yasezeranyije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwishyura impozamarira imiryango y'abazize ibitero by'iterabwoba by'i Berlin mu 1986 na Lockerbie mu 1998. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Duhere i Berlin. Ku itariki ya 5 y'ukwa kane 1986 igisasu cyaturikiye mu rubyiniro rwitwaga La Belle mu gice cy'umujyi wa Berlin cyari icya Repubulika y'Ubudage bw'Uburengerazuba. Ubudage bwari bugicitsemo ibihugu bibiri bitandukanye kubera intambara y'ubutita. Urwo rubyiniro rwajyagamo abasirikare benshi ba Amerika. Muri iryo joro La Belle yarimo abantu barenga 450. Abasirikare b'Abanyamerika babiri n'umutegarugori umwe wakomokaga mu gihugu cya Turukiya barapfuye. Abandi bantu 229 barimo Abanyamerika 79 nabo ubwabo barimo abasirikare 50 barakomeretse.
inzego z'ubutasi n'iz'ubutabera za Amerika zakoze anketi ziza kugera ku mwanzuro ko cyari igikorwa cy'iterabwoba kandi ko Libya ya Colonel Muammar Gaddafi yari inyuma yacyo. Iminsi 9 nyuma y'igitero, President Ronald Reagan wa Amerika yategetse ingabo ze zirwanira mu kirere kujya kubahorera, zirasa mu murwa mukuru wa Libya Tripoli no mu mujyi wa kabiri wa Libya Benghazi. Zahitanye abasirikare 30 b'aba Libya n'abasivile b'abanyalibiya 15. I Lockerbie ho byagenze gute? Ku itariki ya 21 y'ukwa 12 mu 1988, indege ya kompanyi y'abanyamerika Panama yari ifite numero 103 yari ivuye mu Budage yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igeze hejuru ya Lockerbie muri Ecosse ho mu Bwongereza iraturika. Abaterabwoba bari bayitezemo igisasu cyahitanye abantu 270, ari bo abaturage ba Ecosse 11. Ibimanyu by'indege byagwiriye ku butaka, n'abari mu ndege bose uko bari 259 bakomokaga mu bihugu 21 bitandukanye, barimo abanyamerika 190. Nanone ankete zerekanye ko Libya yari ibiri inyuma. Mu kwa 11 1991, FBI ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubushinjacyaha bwa Ecosse basohoye impapuro zo guta muri yombi abayobozi 2 bo mu nzego z'ubutasi za Libya. Nyuma y'imishyikirano Loni yabayemo umuhuza, Gaddafi yarabatanze, ariko bumvikana na Ecosse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bazaburanira mu gihugu kidafite aho kibogamiye, baza kwemeranywa mu Buholandi. Imishyikirano ntiyahagarariye aho. Noneho mu 2003 Gaddafi yemera ku mugaragaro ko leta yarabereye umukuru w'ikirenga ariyo yakoze ibitero bya Berlin na Lockerbie. Yabyemeye mu mabaruwa yoherereje guverinoma y'Ubudage na Loni mu kwa 8 2003. Yanditsemo kandi ko yiteguye gutanga impozamarira. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika, ibiganiro ku ndishyi byabaye mu byiciro bitandukanye. Icya mbere, ku itariki ya 10 y'ukwa 8 2004, Libya yasinye amasezerano n'Ubudage yemera gutanga amadolari miliyoni 35 ku bakozweho bose hamwe n'igitero cy'i Berlin mu rubyiniro La Belle ku itariki ya 5 y'ukwa 4 1986. Ku bantu baguye i Lockerbie, Libya yabanje kugirana imishyikirano n'imiryango yabo n'abavoka babo. Bageze ku mwanzuro ko Libya izishyura amadolari miliyari 2 na miliyoni 700, ni ukuvuga amadolari miliyoni 10 kuri buri muryango. Amasezerano yemejwe burundu ku itariki ya 14 y'ukwa 8 2008. Yasinyiwe i Tripoli n'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika David Welsh, n'uwari umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe imigabane ya za Amerika muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Libya Ahmed Al-Fatroui. Libya yarangije kwishyura bwa nyuma mu kwa 11 2008. Ariko rero amasezerano yari magari. Yanateganyaga ko umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomorera Libya ibihano bari barayishyizeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye kandi gukura Libya ku rutonde rw'ibihugu bitera inkunga iterabwoba no gusubukura umubano ushingiye kuri ambasade na Libya. Libya byose yari yarabibonye mbere yo kwishyura igice cya nyuma na nyuma cy'indishyi. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, muraka. Radio Ijwi ry'Amerika.